Isaac urabibaza ko umwana wari umugumutsi avuze ngo naragumutse acaranyigana nawe no mugumutsi urumve ko yarinze abona wagumutse ukagumuka neza nawe yaciye abumugumutse urumve murabagumutse mwese ari nagera mvuge mama ariko aravuga ozi ikintu kimwe abantu batazi kwa mama ariko ramaze imvyikirara n'ibiki ibintu batazi kwa mama wanje mama arakara we mubona uko nyine mama arakara uyo ikigira kabiri nakubwiye ko napfakaye nkiri muto abana banje bari bato iyo mbarera kuruze mwananje nca ndashavura nshavuye ni mu bantu ba mbere bashoboye gufata ibigwanisho ndagangutse ndagacishijemo kugira ngo ndakwereke impamvu ana umusore avuga ati je ndarasa urabona ari kwitira kamurisha ndarasa umve muri we nukurasa ega je kera banyita afande mama zuru babwiye je kera na TV yamenga niko yari yitwa afande news afande news TV je kera banyita afande kubera no mw'ishamba juste natwe tware baje bitwa bakado mama mubwiye ega nabihari yose yari umwana yari ofete yarahawe ipete rya komanda nyene y'umwana ariko we kubesha mugabe ikibazo cha context uragisigura aya ndakimubaza bikobwire nkayi umutsi wibuye kupatita mama lao hakuna wengine choresa sasa wasijali chukua cheti anamchoresha hata TV. Ushobora kuba wumva ubabare mu gihe c'ubutinyanka ukambara Kotex ukumva utisanzuye. Muzi ko ivyo bishobora kurangira mu gihe ukoresheje Kotex ya Nice and Free. Nice and Free ni Kotex nziza bibafasha kubandanya mukora imirimo yanyu mutinona eka mukibagira nuko umuntu yambaye kuko ikoranye ubuhinga budasanzwe kandi bugezweho. Nice and Free always make you feel better. Ndabara mukijongese akunda Siren Vibes nibaza ko mumeze neza aho muherereye uyu munsi ndafite ikiganiro ebara ni shonsho ngira nkora n'umuntu nibaza ko abenshi muramuzi afite amajambo menshi aguma avuga mumubona imisi yose nta busi mwohera batamubonye Isaac ni Isaac bon yamatwe yabaye mukorege wantwarakoranya muri Bujahid kandi igihe kitari gitoya ubu rero yaca bon ngo yaranyiganye yaranyiganye nawe agira TV yiwe nkabati kumwe mu buryo bwanje na mama wiwe nawe nyine nasinze ari umustar ntabiyizi na sinatwere mama we kwanza nabonye mama akina filme muri ihuriro TV muri bisangamani ya filme ya ba Alvin Smith ya ba Gasore mbona mama ndavuga mama no ahehe rero cambaza amisi nyene ihuriro TV acambira ngo yo ngo mama ngo Isaac ndambira vya vrai mama Isaac bavya ibintu bakira nivyo maraso nivyo kuva kera reka ndabakire rero tuganire nibaza ko en plus de ça yarakinya muri mugisha nibaza ko filme ya mugisha nta matayizi vema nta matayizi nga mu karere mu Rwanda mu Burundi filme yari hit cyane rero yari mama mugisha guys ndi kumwe na mama mugisha hamwe na Isaac TV uza kuja kure biramuraba ariko reka ndabaramutsa tuganire batubwire vyinshi ko ndi umwana ndakikujwe reka ndabakira nagure kuri mama Isaac amakuru ya namahoro murakomeye merci beaucoup ndakwite mama Isaac ndakwite gute ndakwite mama Jojo avuze amazina menshi mama Jojo mama mugisha mama Zulu urumva ifite amazina menshi mama benshi ndi nyina w'abana banyita mama na bana yego okay ndagenda mwite mama na bana mama lao ni mama la Isaac ni sawa ni bon ozi umumenyesha makuru wa mbere dufisa gumuka kuruta abandi ariko mwiza yitonda afite mutima mwiza sana nkanda kubajina gumutse he uhavugana uhambonye ndiko ndagumuka vrema urya inspiration yo kugura by'iwacu byose twayikuye kwa hozi ndabatera inkuru rero abikora twaho babitangona bagumutse sinzi ariko ari byiza none akabaza mama Isaac urabibaza ko umwana wari umugumutse avuze ngo naragumutse acaranyigana nawe no mugumutse
urumve ko yarinze abona wagumutse ukagumuka neza nawe yaciye abumugumutse urumve murabagumutse mwese urumva twese turahejeje ko bagumutse iminota ibiri mugumuka neza kuko mwagumutse mu ciyumviro kugira ngo mwaraguye ubwenge urumva rero mugumuka neza kandi ndazi n'inyuma yanyu hari abandi bazogumuka uko nyene babandanye bagumuka mukumenga umuntu avuze kugumuka cumenga nticumvikana neza umenga twakoze ikintu kibi umenga twari sinzi no kwiyonkora no kwiyonkora ngana kwiyonkora umenga ntiryo yonkora zake boyazi kwiyonkora maja mu market bivuge ko ari gutera imbere gutera imbere maja mu make kuko umwana none nk'ubozi wowe ubarana mama wawe canke na papa wawe ugaca uvuga ati mama je ndagiye kurongorwa hageze ko ndogoga ubugumutse ubu wawiyonkoye uba wakuze ati mama ndagiye sawa ati mwana genda guhezagiye genda ariko rero abandi bavyi badahezagira abana babo urumva kandi ataguhezagiye mu bintu vyiza harya sinzi ngene bica bigenda ariko shogira imikosho ari igihe usanga nawe nyine yavyihenzemwo ega n'abavyeyi nabo barihenda birashika cengira icyumviro cyo kubaza mama Isaac ucumva ko umwana wawe agira koze waramubwiye ko ugira televiziyo navyisanzemwo gusa mama wanje umuntu mama arazi indoto yanje kuva kera ozi nari mfite indoto yo kugura televiziyo kandi nirahera ega je indoto yanje nirashika je mfite indoto yo kugura radio ni na televiziyo je urabona mu rugo wahabonye je winje gusa mu rugo inzu yose yubakwa ngaha nambwiye ati mama hari icumba canje ca studio iradi akankwenga byatari ndibuka ari umunsi nigeze kumuzanira devi iradiyo yose devi naho devi mpaka iheze nambwiye ati ngaha niheza kuzoshira radio ati ora salama miliyoni y'amafaranga uzoyakora ati mama jezo bishika ko tu numva rero ntivyamutangaje kumva yuko nugure televiziyo yiwanje online ko yavuga ati nakare n'ivyurimwo nakarora bishoboye kandi araje experience yanje ça fait 13 ans bera kumuvugira reka vyivugire nabuzanga uri kuri tapa amashugwe akayitapagura ngo waramuta cyangwa tubwire ucumva ko yavuye muri Bujahit yavuye ahantu yahora hembwa akaja kugira ibintu vyiwe ntabwo wiyumvira kumenga harimo n'ubusazi oya je nta busazi niyumviriye kuko nkuko yareka arabivuga kuva ari umwana muto yiga mu wa 4 yari indoto yiwe yamambwira ko azobumenyesha makuru misi yose nkamutwenga agaca afata utuntu tw'uducupa akarementanya agaca ashira ku matelefone agashira ku mikro hama mukuru we nawe yari afise don agaca afata akagira utuntu akaba kidumu agacuraranga ariko agaca ambwira we ko azoba umuntu w'Amerika ngo maje nzo umunyamerika hanyuma uyu nawe agaca ambwira ko azoba umujournaliste azogira televiziyo azogira radio urumve rero nanje nkaguma nkaraba ukuntu kari kanameze muga nkavuga nti uko biri kose umwana agize indoto ziwe ntizigenda gusa kuko mu gateka k'abana ivyo twiga batubwira yuko umwana akubwira ati nshaka iki nkunda iki uramufasha kugikunda rero ntivyantangaje kuko yarakoze mu radio menshi radio Salama kuri RFM arakora Classic FM arakora kuri Bujayi TV urumve rero ndabibonye naravuze nti kuri jewe n'iterambere kumbure buke bishikana musiba kumwonga ni intambwe ari karatera gusa amaze kubona ko avuyemo neza naciye mutera intege ndamubwira nti kuhaje ndamubwira nti rero uzobitangura gute hoho ati nabitanguye ndibuka yakoresha telefone yarafise n'akamikoro ubundi mwe akaregistrere karatakara ndamutuka ndambwira none wewe aka kantu ko kataka ibona bizogenda gute ngo ntace Imana izompa kandi hanyuma rero Imana yaramuhaye kandi aragerageza aragwana intambara mbona buke nahagenda ahura n'utubazo mugabo buhoro nanje n'ukuri nja ku mavi ndamusengera kugira ngo ashike ku ndoto ziwe mu ncamake rero nta makenga vyanteye nta n'ingorane vyanteye kuko nari nzi ko ariko aragenda ashikira indoto ziwe nkuko babwiye ko atarazishikako yambwira ati nubaguma ambwira ati mashaka ko nzugurura radio television
uwashaka yaranamaze no kuyiha izina aho naho atabivuga yayivuze ko ari voix d'orphelin ijwi ry'imfuvyi kuko igituma yabigize nuko nabo bakuze ari imfuvyi ko papa wabo yapfuye bamwishe mu ntambara yapfuye itariki imwe y'ukwezi kwa mbere 1998 yari umwana muto afise imyaka 2 n'amezi urumva rero voix d'orphelin kugira ngo ayugurure iwanje ndumva ko menga izoba ari intambwe nanje Imana ifashije nzomushigikira kandi ozi ari mu bamenyesha makuru nzotangura kurekwita Silent Vibe TV iyo izora gikora uzoshiramo abakozi ariko je uzoshuza tukorane muri televiziyo nini none gashaho jewe gashaho umuhaye akazi no kanga oya uzopfa gusuka uri kurampemba neza amafaranga ntango nawe urabizi ndabitsiko kandi uti katakugwa neza vraiment katangwa neza katakugwa nabi yo ashira ni ndaziko kandi uti katakugwa nabi ozi ku kanoti abatabizi ya mumbaza amuntu yanga amahera byo murabizi amahera n'umugenzi wacu shaka ndakubaza afate wakoze ahantu henshi ko mwabivuze wakoze ku radio ukora ku TV online ukiri kuri hakura wakora office diet target avuga ati menye ko hari umuntu afite target zibiri swat menye kandi abantu bamenye canke benda bandira amahera benda biyika kugira ngo ejo nze ngo n'ivyo wanje office target ya mbere yari nakora ku yandi radio ngo televiziyo kugira kwaza ngira experience ça c'est un cha kabiri nakora kugira nuzuze CV ko CV hajya n'ikiri bikomeye cyane icya gatatu nakora mfite target yuko abandi bakora gute kugira ivyo vyumvikana ubwo je kuva kera naribise curiosité yo kushaka kumenya ingene ba iradio kugira ndi muhira numviriza iradio umenga ni kintu ebana je neza kubimenya ivyari ariko ndamenya yuko ari emetere kuntu amakarte son ibintu ndabimenya vyose urumva biri mu bintu rero byagiye birama kumenya ingene nogenda niyubaka uku canke ni biri mu bintu by'anstima byatumye shikaho ngeze no munsi yozi Isaac nk'umujournaliste cyane surtout uko akora ku TV online duhana ama challenge menshi ibintu bitugora byinshi swati abadutuka abadupunda abagira ibi nihe challenge umaze guhura nawe surtout ndavuga umaze kugira TV yawe ko naza ko bikugoye cyane kurusha igihe wakora ku bandi ubu nihe challenge cyane uvuga ati byo ntari gasi umucezo nawe challenge ya mbere ozi gwenda gukora ikiganiro hamaso igakubita swata babimbaze ndabizi hage hari ibiganiro maho turadukora bigapfa mwe navyo mushobora kumenya yo niyo challenge ya mbere ukakora ikiganiro neza ukitatamura ngo ndawe namuvumbuye ukiparatura reka rero ushikare mu mashini swata ukumva ni mama ugacamo mu commentaire ngo warango wapi kwere ngo uyu munsi ngo byakunaniye ama microphone yanyu bamagira uhindure ngo umenga hari cyo baguterera bakunzi ba Silent Vibe nukuri muze ibiganiro muze murabibona ukunyene biba byaciye kure turaruha bidasanzwe bazi bari partage niyo mpamvu tubasaba mubonye ikiganiro kuri YouTube nukuri kubugwa neza ku mutima mwiza igano cyawe mu gitore mu gipartage cya Isaac mu gipartage kubera turaruha ibiganiro kubironka biraturuhisha cyane rero gasanga ugiye kugira ikiganiro kuri tere ijwi swata ihuriro TV nayo mwe muvuze mwe babiri sasa okay napa namwe amaso ahora bapfana aha byose abafana bacatanga kubazo ihuriro TV rafise abafana babo mbapfa gushira kuri YouTube ubona mbaniki cyane ko papa numenya abari kwara partage uvise mabata atavuze ihuriro TV mwe murafise abafana muramaze kwikwiza asigaye twiratwe ngo ko turonka abantu abantu bamaze kuronka akashime kuri YouTube Silva natwe reka turondere turonke bagwiza erega baguza dusubire turonke nakandi gashimo nta yindi challenge uhura na cyangwa yo gutumira umuntu mva ntaze canke mugakuma agukwepa asha ni challenge ya kabiri ugasanga umuntu murahanye gahunda arakwevya ahubwo je uraza abantu bose numvira ikigongo nabantu bari ko baracaruka arugwaruka ruracaruka mu mwuga bariko baraza mu byo kumenyesha makuru byo gura ibiganiro bakiri bashasha yo abo barago ariko ibaze twege ibaza nk'ubu star Ozafise nk'ubu star wewe uri umustar uragaheza urakavyara benshi rero aba ugasanga rero
n'izina dufise uragiye kuzaba ikiganiro barakikwima neza cyane kandi mwarabivuganye kandi cyane n'abaririmbyi je ndakunda gusubira ku baririmbyi cyane abastari yeme turabisabye kandi mutworohereze vraiment kuko ibiganiro tubigira kubera mwebwe ugari haditike yawe ukagenda kubasaba ikiganiro bakakikwima aro nawe geze kutubwira ngo none n'abastari n'ababonyene gusa nibo mwabonye ujya nta bandi baririmbye mubona ari wo barondeye bashaka kugira ko nyene ari tutabarondeye yane warasibiye gusubira ntegeza gusubira nigenda bakeneye ariko nukwihangana kuko uno mwuga pre muragoye abantu babibone biri kuri YouTube kujya dushikiriza ikiganiro bitwara ama déplacement menshi nguvu nyinshi hoze barakagurira umuduga na muduga ndaro nkajya champagne yavuze ngo dusabe imiduga natwebwe erega boyitugurira hoze urabizi boyitugurira urazi nani bazuko tugatugana n'amaguru he tugakubita reggae tugatera irege kuva ngano muri video tugiye kurondera abaririmbyi kurondera ibiganiro hoze urabizi kwanza nyene twaza tugatsinge tugakubita zo kwa Sioni hariya n'amaguru ahubwo nije na CK ahubwo twarago tugakubita hariya n'amaguru ivyo ariko dukubita turondera abanyagigo base abene gigo tubavugisha aho twabuze abaririmbyi tukakora amakwiza atari muri gahunda tukagira ibindi bintu gusa turonka ama upload ariko vraiment urumva amakini naco ndabira akabanga bari kuri YouTube abantu bakora kirigana kuri YouTube bari baza yuko bari kuri YouTube binjize amafaranga menshi ngo nukuri kwimana izina ry'Imana ibi no muga tukora kubera ariko tukunda ibintu genda n'ababeshi ozi ibintu bikora kubera bikunda genda bikora kubera ariko tubikunda abantu bose mbona bari kuri online TV tubikora kubera ariko tubikunda n'amafaranga yatararimwe ariko niyo mpamvu tubana dusaba yuko badushikira ama challenge rero nayo ozi gusa n'abantu kukwiyumvira yuko uri mu bosi yuko mengo uratunze nini challenge kuko ari umuntu ari umusani nagiye gusaba ikiganiro nambwiye ati hagowe abandi mubwiye ngo bamwiza amafaranga menshi kuri YouTube muzotwicisha ntamera turonka reka nsubire kuri mama wawe mama Isaac ni umwana w'umuhungu akora akazi navuga ko ntikoroshe nkuko ariko arabivuga gahura n'ibibazo byinshi ariko kandi hari challenge akenshi umwana wawe arakoze atashe mwijoro uhora uyumvira gute iyo ubonye atashe atevye jewe arabizi sinjyama yaraye hanze naje sinsinzira nguma mpagaze gushika tugumana nguma alekute ndamubaza amakuru yiwe bimeze gute hariho n'igihe ashika saa 8 saa 9 habaho n'igihe akamoto kamupfira ko ngasanga ari karagakwega mwibarabara wenyene namukiriye mu mama ndabwira ikintu hari umusi wa polisi bigize kumfata turi mu basikeni babiri turi mu baramfata ati ngaha rero wewe ntukakura ngaha kuko nta kuntu wotembera amasaha mu ijoro uri wenyine cha nabu telefona mama jebe mafashe ko kaka moto gira urabingene ugira intervention rapide ati yone bagwidiki ati jebe mu polisi ikintu yampoye gusa ico nzi bambye sinarifise identity ati none wodi tembera gute ta identity ufise wa kigugu ati mama reka basi mama cyangwa ati muhe mu polisi telefone ndamuhereza ati je na telefone mvugira umuzi ndawibuka merera kize intervention rapide bana kugira bande kure byaciye kure wa musi wari ngozi wakwiba je twari turi kumwe yarabikubwiye baramwivya bari telefone warabimenye ego ntarabimenye ibaze mwana wawe buse ahwerera ibyago ahantu hari ngozi wumvise gute urumve jenja ku mavi gusa havuga ntibigiye biragiye Imana musigarane amagara hama ibisigaye ni wabirondera hama kubijanye rero n'ingene wewe aba yagiye ku kazi nukuri sindakubesha kubera ko nzi ko ari ibintu akunda naho novuga ntibikunda gusa ico nguma ndemesha umukenyezi wiwe amubwira ntimufasoni wihangane urazi ko abagore biyumvira byinshi ashaka kwimvira ati sanyira umugabo wanje bari mu bindi umugabo nawe rero umukenyezi wiwe ni intore n'umwana mwiza nawe nyene baba bari kumwe bariko baravugana arabizi hama urumve rero bishitse akaza atevye mba ndi hafi kugira ngo naza ndamwugururire kandi nkaguma ku mavi ndamusengera kugira ngo ashike amahoro nabindi ikibazo ngize nashaka kubaza nuko nyana atangure ku kindi Isaac n'umwana w'umuhungu akazi kiravuga ko karagwe mwe kandi gacakora ko ari umuhungu yaza kuba ari umukobwa bakuzitwara mu gute nukuri jewe nta ngorane umwana n'umwana
kandi umwana wese icyo ashaka icyo yifuza gushika kuramureka agashika kuco yifuza. Ndabivuze ko hari igihe sanga nkuko yabivuze dukora akazi tugasanga dutashe mwijoro nkage amasho akunda kuba ugasanga ukoze nko gushika saa 8 z'ijoro saa 9 z'ijoro uragiye canke ukoranye n'abantu baragutebeje urumva ugasanga utashe utevye. Iyo aza kuba ari umukobwa wari kuzura murinda nko kurindira Isaac canke kumubwira ati uri kirara ivyo kazi gahebe uraba ibindi bintu ukora. Nukuri bivana n'umwana kuko umwana arashobora kuba adakora ivyo akaba ari muhira mugabo akabigihumbu. Ivyo rero nturaba ku cyo umuntu akora. Umwana ashobora kuba akora ibi mugabo ugasanga ari umwigeme akarungurwa ari sugi. Ibi ndabivuze kandi ndabisubiyemwo. Kuba umuntu akora umwuga wiwe ntisigura ko aba maraya. Ivyo nivyo abantu bishiramo mu mitwe ugasanga abantu bavuga ngo ujya mukobwa ngo yambaye uko ujya mukobwa ngo akora ibi ngo nico no iwanje sivyo urashobora kuba ukora akazi kibaho ugataha saa 8 z'ijoro ukakesha mugabo ugasanga uri umukobwa wisoneye bivanye n'inyifato yawe bivanye n'ico ushaka gushikako. Iyaba umukobwa rero ku mpano yiwe sinari kumubuza kuko mubujije nari kuba ndamwononeye byinshi muri servo yiwe ugasanga ahubwo ndamwononye. Gusa nanje ico nkora nguma nk'umuvyeyi ndamwama hafi ndamwereka uhuma n'udahuma. Erega kandi kigira kabiri n'abahungu bararegwa. Wibaza ko Isaac abatari umwana yakuze neza afise indero nta bahungu babihumba barabaho kuko iyaza kubikimaumawe akabikihumbu ntaba yararongoye canke ubusanga nk'abakobwa bo bidandaza ubusanga kenshi bari inyuma yiwe badodora bigira utuntu. Yego mugabo vraiment ndamushimira kuko aritera iteka agatera iteka n'ubwo gwe naje bakantera iteka kuko ndabona neza ko urugo rwiwe rutunganije neza. Umugore we nta ngorane bafitaniye kandi naje ndamukurikiranira hafi ndabona ko ivyo abagiyemo bagiye ku kazi kiwe. Urumve rero jewe nta munca yaza kubigihumbo nawe nyene nibi nkora simba mbikora kuko simba ndamushigikira. Mba nitwenga nkavuga nti navyaye nabi ariko kubera ko ivyo akora ari ibintu bimuteza imbere biteza imbere n'igihugu biteza imbere abandi bana bituma abicirore kurundi gwaruka bituma mvuga nti reka nshigikire shigikire imigambi yanyu mwebwe abagwaruka mwebwe abajene munyifuje ko no bafasha nk'ibintu nk'ibi ndabikore ntidoze kugira ngo kazoza kanyu kazobekeza. Ndazi ko mu historique nkiriho canke narapfuye muzovuga muti harabaye. Ivyo rero niyo ntumbero yiwanje. Reka tuje kuri wewe naho tuve kuri za gatoya. Ariko nagera mvugi mariko aravuga. Ozi ikintu kimwe abantu batazi kwa mama. Uko ramaze ibintu by'ikirara n'ibiki ibintu batazi kwa mama wanje. Mama rakara. We mubona uko nyine. Mama rakara. Uyo Asa n'umuntu yitonda. Aritora no mama mwe. Asa nk'umuntu adakaze ukoze amakosa kubwira ati none ga mwana ibintu n'ibiki wagize. Canke mama rafisi ngira ahana kere ngira ahana yagufata ngaha mu gutwiko. Umvuka akaozi agafata nana ifotere ku agafata gusa kanyamaka agaca kwega wero uje katwenga yo reka ariko rero ibyo biri mu bintu byatureze neza gukara k'umuvyeyi ku mwana yagize amakosa n'ivyiza. Reka nje kuri mama Isaac wo tukuvuga turagusura ko hanyuma sindazi ko ibintu byo kuvuga ni kuvuga n'akazi kawe. Ndi kumwe n'abasare babiri reka nje no kuri n'abasare babiri mwese murabastar nje kuri nano kuri kugukina filme ko mama wawe nawe umustar mu gukina filme. Shaka tubwire ku utanga gukina filme yari vyakujemwo gute ko naba mama bake dufise nkamundi bake babaho bagikina filme ariko wowe twakubonye muri mugisha igitangaje nuko n'ubu kiri kurakina nizo gitangaje ubu wataba bitanguye yari mbe ubikina kubera iki? Imbere ko ndakwishura reka mbanze ndamukarire Isaac. Ubwa mbere ntavuge ngo ndakara. Iyo ndakara ntuburi curi. Hama ikigira kabiri nakubwiye ko napfakaye nkiri muto. Abana banje bari bato. Iyo mbarera
kuruze mwananje byari kuba ibindi naje nari kwisanga ndi ikigugu mu bandi kubera hariho abakenyezi usanga bapfakaye bagora kujera ariko kandi nkavuga nti Imana ihezagira umuvyeyi wanje ahare hajyama Imana imwakire uko nabuze papa nkiri muto papa yapfuye 72 sinamubonye neza mama kubera twakuze natwe turi imfuvyi tudafise papa mama yatureze ku gitsure dukurira ku gitsure dukura turi abana tuzi ko dutegerezwa gukora dutegereza kwitegura kuko twavuga mama aravuga ati nk'ubu mpfuye mwebwe muzoba bandi icyo rero cyaramfashije gituma nanje mfata ko ntegereza kurera abana banje ku gitsure icyo gituma rero aho gashimira Imana nawe ntaza kuri umwana naza rero umwana ngo kurambone mwananje okay hama rero mu byo gukina amareresi amasinema n'ibintu natangwe nkiri muto niga mwaka wa 4 ariko urumva ndi umwana mu wa mbere nari babana batamba ngatamba neza nkaguruka ariko ngeze mu mwaka wa 4 natangwe kujanda ndahanga utuntu mumbabare kubera Genevore mu Rwanda nico gituma ndi umuhanzi kubera naricara hasi nkiyumvira nkabona nk'iyo nzu ngaca mbona nogira gute haje nk'umuntu w'umutegetsi ngaca mbona akantu gituma objectif imuzanye aho nyene ngaca ntangura nkavuga nti bariko baravuga ibijanye n'iterambere ry'amakomine ngaca nkomboza ngaca ngira akavyino ngaca canke bacita umuvugo mu Rwanda umuvugo ni poeme wa nkagira poeme aho nyene ngaca ntangura rero kwa Afrika urumve rero bikura nkora muri jewe bibuko hama haragera hagati sinabibandanije mu nyuma numva biragarutse sinzi ukuntu vyagarutse numva ndavyisanzemo kandi gushika umunsi rero urabona ivyo ndimwo kandi rero nsigaye numva umengo navyo nabigize umwuga araba bajene hirya no hino muguma mundondera mumpamagara mutuvuga ni kubera ariho turiko turabona wewe nyene abandi nkabajya abandi mwakiranye muri mugisha ntitukibabona wowe ugeze no kuri tapi yo kukina ukirana n'abajene nkaba ahubwo ngira shaka tungire cyane nje ukirana Gasore na Alvis arabazuye azugo narabasaje wowe umuntu w'umumama muvyeyi ukirana na Gasore na Alvis Smith kandi ugacu no baje kugira ukabagira nk'abana bawe bimeze gute ukirana n'abage bahungu mbo icambere bandondeye baransaba hanyuma ndababaza intumbero yabo icyo bashaka gushikako barambwira mama twece dushaka gushikako nuko turiko turagina ariko turakeneye umuvyeyi hanyuma urumva umwana ko usavye umukate ntumuhibuye ndemera kubabera umuvyeyi cyane ko nabona ko vision yabo nugushaka gutera imbere kandi no guteza imbere igihugu no kugira ngo batange message bagenda batanga ziraryoshe abantu barabikunda hamugacu usanga ni vya bindi nyine nakubwiye ko babicirore hariho abandi bana baca bahurumbira nkubaho duciye aho baciye yose Ismaël Gasore na Genzo wa Gasore na Genzo kora nka Gasore urumva gacu usanga abo bana nabo ntibafise vision kubona ngo niga amashuri leta izo mpakazi kuko jewe ndakubwire kuva bisha umukuru w'igihugu ndagacishemo gato kuva bisha umukuru w'igihugu ndadamerikyo 13 jewe ndi mu bantu babakenyezi babonye bitagenda neza nshavuye ni mu bantu ba mbere bashoboye gufata ibigwanisho ndagangutse ndagacishijemo kugira ngo ndakwereke impamvu muri ico gihe bimaze kugenda uko narabonye abasore benshi abize n'abatizi abataye amashure kubera intambara igituma rero mbashigikira mwe bw'ugwaruka nuko nzingaruka umwana w'umusore meme n'umwigeme ko abigeme benshi twarabashize mu gisoda kugira ngo nabo abigeme barashoboye murabona ko bari benshi ndi mu bantu bashoboye kurokirita abakobwa benshi ndatera kamo ndatransmita message ngo abakobwa nabo baze bajemo kandi ndashimira Imana uko biri kose
ni vyiza cyane n'igihugu urabona ko kirafise ubwiza umwigema hagiye arisanga mu gisoda aribonamo mu gipolisi aribonamo mu ntwara aribonamo ahantu hose mu bajournaliste muribonamo mu masinema turibonamo urabona mu makomedi turibonamo hose bande urumve rero jewe nashatse kugira ngo aba bana ndabashigikire ibintu vy'ivyiyumviro bibi bibavemo kuko udashigikiye ugwaruka nico gituma nguma ntera kamo leta ibi bintu mukora ibishigikire itaravye ikintu na kimwe ibereka inzira ishika kugira ngo mwebwe mushobore kwiteza imbere mutanga ubuzi mushobore kokipa ugwaruka rwinshi hanyuma umwana w'umusore umwigeme ntazasubire kwiyumvira intambara nimbi ingaruka z'intambara twarazibonye barazibonye utazi icyo intambara yakoze ntituri kumwe kuko uyu munsi Burundi iyo tudaca mu ntambara hari ibintu vyononekaye n'umunsi turasanura hari imitima y'abantu yasanzaye n'umunsi turashobora gusanura urumva rero ugwaruka kuri jewe kuri kose byo bakora byose mbona ari ibintu by'akamaro ntegerezwa kubashigikira kuko narabonye kahise kabi k'intambara nkabona umwana umusore avuga ati je ndarasa urabona ari kwitera kamurisha ndarasa muri we nukurasa uravyumva uko kurasa rero hari igihe arasa byiza arasa umukunzi akarasa umwasi akarasa uwo bavukana akonona kandi yabuze rero icyo tuvuge nimba ashaka kwica umuntu akaba mubuze akaba yumvira kwiba avuga ati jewe ndazi kurasa karashe yanje ndagenda vume ndayikotesha ahantu ngene njyamire rukara umuntu mbona yafise canke mwibarabara namukubita mbiskade nuko bimeze ibi vraiment ndabivuga ntera kamo leta ndabavunira urugohe bibuke aho twahitiye bibuke icyo twaciyemo bashigikira urwaruka Isaac arahiriwe vuba ko afite umuvyeyi nk'uyu Isaac numva ngo ntamafsiri wumva umusirikare kwa afite umuvyeyi w'umusirikare ni fresh kweli ega jekera banyita afande mama zuru babwiye jekera banyita na TV amengani ko yari yitwa afande news afande news TV jekera banyita afande kubera no mw'ishamba juste natwe tware baje bitwa bakado mama mubwiye garabihari yose yari umwana yari ofete yarahawe ipete rya komanda nyene y'umwana ariko ari hawe na komanda seyi ico gihe ariko yarapfuye yaritavye Imana yitwa Masuguru kubera kama muri seyi kakagenda kakiga inkoho kakabona ukuntu inkoho basambura inkoho bayiteranya hanyuma kakagira nyenereye kakaja muri reyi kakaja muri garda ibintu byose hamba bagahipete rya komanda urumva rero wari ngwanyike zijya defile z'abasirikare bomba zijya no zikubitaga bigakomera haguruka vyave abati n'inkuru ngira benshi batari bazi ko exclusive dutanze muri silent none wakuranye ya rêve kuba bon umva mama yavuze ko utse umujournaliste bakira mugabo ya rêve kuje kumusirikare yaciye kuvamo wapi kuko je vraiment mama hajya bavuga ati umuvyeyi ngena kureze ni kukura mama musanze kera twebwe mama twakuze aluta muri esprit y'amashure cyane yaguma twereka focus shuri nabindi byari mu mutwe wacu kana kwereka neza yuko utize utazobaho neza urumva rero biri muri rero byagiye biradufasha kandi buke zinda urazi jewe n'abasirikare n'abakije n'abarumenga no babaza nubwo ndababaza none bigenda gute none urumva ko ari esprit nyene warufise bon akantu ko kubaza ububazo bwinshi kuva kera nivyo nanifisije kuva kera urumva kuvuga rero yuko nogira esprit ibintu byo ingwano by'icyo yaje ntibyari bindi muri jewe agusa mama yaragenda ari mw'ishamba kazi niko tuharageza turava mw'ishamba turaza mu gisagara turicarira amava hariya mw'ishamba zino haro n'amafoto y'afisi karashi yafize inko yambaye iteni ibiki byose ariko mwe namutama nyene icubahiro mukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye Evariste yarazina yumva juste byose na nyakwigendera amafoto arahari bari kumwe bafisi karashi ndazikwere ziza
ntegerezwa kuzironka de toutes les façons ntegerezwa kuzironka nta kibazo tuzozerekana muri voilà ariko zirahari n'ukuri urumva rero ivyo ntivyajemo ko twe je nakura na esprit yo gukora ibindi atari ivyo kandi mama agenda aratwereka yuko atakamaro bifise nkuko ya Nyina bivuze intambara nimbi aje intambara wangu uzoyirabe mu cinema Rambo na Van Damme ariko agiye kurasana turabizi twe abanyamutakuru icatumye ndabahimiriza ku ishure igisoda agikunze akijamo mu gushaka kwiwe mugabo icatumye rero jewe ndabahimiriza ko bategeza kwiga vyanka bikunda nuko nabonye ko ugiye kurasa utarize hari ibintu byinshi utakaza none je numva cishingira bati rone wararasa ngene vyavure ngene ukarasa iyo ni yindi dosiye ariko je ndakubwiye nti umuntu atize ntagira vision ndende ntagira vision ndende vision yigarukira hafi mugabo waragiye mu gisoda cyangwa mu gipolisi warize none nyari cyubahira umukuru w'igihugu cacu General Evariste Ndayishimiye yaza kuba yararasha atarize ntiyari kuba umukuru w'igihugu murabona ko amaposite menshi bavuga ati general naka colonel naka ni ukuvuga yuko bajya bararashe bien sûr mugabo bafise ubwenge bakavuga bati naho turiko turarasa dufise vision y'igihugu cacu dushaka kugenda tukubaka igihugu ku buryo intambara itazosubira nk'ubu abonye umuntu yize bari kumwe kandi apana kuvuga ngo nakarore gahari ubunyene abonye umuntu bari kumwe mw'ishamba hari uwaje acikije amashuri kubera intambara hari uwaje avuye mw'ishamba we asubira ku ntebe y'ishure ariga kuko yarafise vision yo kwiga kugira ngo azobica ashaka gushikako uyu rero atigeze aja ku ntebe y'ishure byaramugoye kugira ngo ntushaka kuzuza imyaka 30 40 uje ku ishure uyu munsi rero sindakubeshe je ndaganira na benshi baracafise intambara mu mitima baracayifise ari naco gituma mvuga nti abashoboye kuba uyu munsi bafise icubahiro mu gihugu bashigikire imigambi umuhisi yari yatanguje yo guforma neza bademobiliza ariko kubera ko bafise iyindi experience bashobore kunonosora neza ku buryo abademobilize bose bamenye ukuntu babajera babahe bashigikire imigambi iterambere rirama ku buryo zijya ntambara bibave mu mutwe ntibasubire kwiyumvira ibintu byo kurasa twararashe birakwiye igihugu caciye mu magume birakwiye umunsi turigeze mu migambi y'iterambere turabe tugire vision 2030 ku buryo uzosanga uburundi umujene wo mu Burundi ari ikindi kintu ashobora guhagarara wenyene akavuga ati jewe ndafise parcelle wanje niyubakiye ndafise uruganda rwanje ndiko ndakoresha abantu ibintu vy'intambara vraiment bive mu mitima y'abantu bive mu mutwe tugira intambara y'iterambere tuve ku ma etape amwe bwira kwanza zarataye garanti tuje kuri etape zo gushigira ama TV online kugira imigambi gushigikira abajene mu byo bako barakora kugira ngo duhindure ibintu duhindure isi ntishaka gihetse ndahetse ndabwirega ikindi kintu je mvuga nti umukuru w'igihugu ntabesha nyene cyubahiro umukuru w'igihugu ndademera ikiyoro yaravuze ati uburundi bushasha nanje ndashigikiye umunsi mvuga nti nkeneye ko abarundi tuja mu Burundi bushasha ivyaheze vyaraheze tuje mu Burundi bushasha kansubire kwa Isaac nibaza ko uri mu banyamakuru bakora cyane muri iyi minsi bakora gose ariko rero hari ukuntu nyene sigaye mbona duharaje kuzurambeshera ugakora ikiganiro nyene je ukaza kumbeshera ngo turabisubira mu kiganiro cyanje bice bya kora abaganiro zakora na silence afite katubone tubivuge je kuza kumbeshera gacuza ko nagafoto kanje uri kurambesha hari ukuntu muzi ngene dukora ozi systeme dukoramo niye wumvise amakuru ariko aravugwa ku muntu uramurondera ukamubwira ati mbega ibintu nivyo akabibeshuza cyakavyemeza nivyo nabikoze
mugaje nicyantangaje nuko numvise makuru nta niyiziko ndayumvira ko ari ndagatana n'Isaac ibintu yabikuye he none je no bimenya gute ko ari byo kandi cyane ibyo kora bitoye ko nyene cyane bibaza abo vyega baca baramo muco sawa ntacu reka turangize ikiganiro turabiganira ivyo hanyuma reka ndabashimira cyane mu Isaac ndamushimira special makora ko dukoranye ikiganiro ciza nibaza ko utanze impanuro nyinshi d'abord ku ba jeune utanze impanuro kugwaruka ku bavyeyi bacu bataradutahura ko ndazi ko abavyeyi benshi badatahura nko utahura utanze n'impanuro ku barundi bose muri rusange reka tugushime cyane Ego murakoze cyane kandi ntera kamo nsubiye gutera kamo abarundi bari hanze ndazi ko hari haba Imana yahezagiye leta n'ubu ndasubiyemo naho leta ndayitera kamo muga leta hari byitoshobora yonyene abarundi bafise ico baterera nabo ni babashigikiri bavuge bati burya gwaruka bw'u Burundi ruriko radushikana ku kindi kintu reka tubashigikire bavuge bati nimba ari imodoka birababaje kubona nk'imigambi mukoro ukagenda mwirirwa mwihera mugenda mana yanjye kandi batwari gihora bikawusha ngahanga ntibavyumviye riga nico kibazo ibintu vy'imiduga tubivuze baca bigira umenga sibo menga nta nibindi bumvise nukuri nibavyumve nibabashigikire ego nibavyumve babashigikire kuko ndazi ko hariho abarundi hanze benshi bakunda igihugu bashigikiye kandi biyemera bafise uburyo ubwo buryo nibabukoreshe mu erega babashigikiye mwe bibazo bariko barubaka igihugu ego vraiment nibabahe atararonka uw'imodoka nibabahe ni moto basi nini imoto nini hapana jokomasera ngojeho kuki oya nibabahe Isaac botera muri umutima ozi moto utayiza zoyimbaze rego muzi moto chenuma agikanje jeho kukiye bon je ko ntazi gutwara imoto kanisa birakamodoka Ozerega biroroha kuyironka biroroshe kuyironka oya urazi afite twe tuvugana n'aba diaspora ko ne badukurikirana cyaba bari mu bantu badukurikirana gose ko ni bamenya makuru ariko ba mu gihugu biciye kuri twebwe kuko ntibabona aya TV yandi babona ama TV online rero kubera ko abivuze uku turakeneraniye muradukeneye turabakeneye kire niba bashigikire kandi azi ko uburyo barabufise babashigikire twese badushigikire mu mugambi cyuko turakora kuba ego reka imbere ko sidreka manda yubutse kandi abakobwa bose bakarabiganira mu mwibuke gukoresha context ya nice and free context ya nice and free bararosikiraka ozi yararosikiraka cha context oya obiriza ni context nziza urumva ndayivuga ko nzi ko ari context nziza na Gasore arayizi azoye abyi context ya nice and context mbwira reka tuzokimubaza kwasigemba ndazi ko ayizi context ya nice and free araza kuyibabwira kurusha ko nza kuyibabwira ni context nziza ku bantu b'abadame abakobwa bon ni koto 100% d'abord kandi iri mu pièce 12 hari abantu bakunda kubibaza iri mu pièce butano bwo abantu bashaka kumara ku murango butano bwo mwijoro na bubiri bw'u paint liners no kwagita mu cyongereza baca babimenya abakobwa n'abakenyezi igogo amafaranga makeya ushaka kuyironka kuri stock ya nice and free kuri boulevard du Ripona B30 hama Isaac abari hanze bazutugura umushi Reka ndagushimira Isaac. Merci beaucoup ozi kwiteka mu dute kuteka avuga kuteka kwiteka. Kwiteka mu duteye. Murakoze cyane ozi kuva tuva muri hariya twakorera nibwo bwa mbere tubonanye na ozi kuri micro yiyo tukayaga. Ariko bivana gusa n'umwanya gusa twaripanze cyane byanka ngubere umwanya ariko vraiment merci sana ndagushimiye cyane kandi courage nawe urakora neza urabona ko ari watangiye kuduza ama views imbere yanje ariko vraiment no bimenya gute ega navyo umenya kubera n'abasubscribers baba abanyegeje nta bazisinze nawe Jeff Majenzo nzobarekura misi za kwera ko hari umuntu yanerefunya ari pizza ari hanze ngo yango bige ibintu ngora byo kutegeza ngo ba subscribers ngo nibiki ngo rega hari umuntu bacayibaza ngo kubisa nk'abantu nk'igihumbi ngo cyangwa 2000 ukora ngo abanyegeje ife gutubarekura sawa niba bikora nzo ndabikora nanje rega no kudakunyigana bigenda ndakwigana reka monyore rega ubwa mbere yaranyiganye nigire TV acagira ati none ndanegeza babone arabanyegeza ndabarekure abarekure ivyo nibiki nagire vyiwiwe muravukana none nigishiki nigisaza
basi naco je nzobarekura zosura unyigane kandi ego sawa basi nawe uragira ibindi bintu ndakwigana nzokwigana ivyo kuvumbura ntavyo noshobora gusa bampora jewe uranje ntunjane igitero ngira ndakubaze Gasore asigaye yambara kotex ico ni ikibanzo kandi uva ngaho unyishuye ndabimenye Gasore ngahana Gasore ngahana kivuga karugere ucyumva waciye this is Burundi this is Burundi this is Burundi ijisho TV sasa itume ko bavuga nibiki oya asigaye wambara kotex uyaha yabitahuye nabi nagize publicité ya kotex wewe nderekana ngire ugira gute publicité ya kotex utambara kotex en fait je nakubwira abantu uko zigugwa nice and free ni kotex ushabo kokai kage mugabo urabimbwira neza iyo rega ndabasezere Gasore dusigarane nshaka kumubaza prive wenyene baraza location shop mbere wewe ubera gasara uba umbaje hari ibintu no kushura imbere yiwe ushaka tumukwepe naza kukwega amatwi wepubesha mugabo ikibazo cha kotex uragisigura oya ndakimubaza Niko ngaye umutsi wibuye kupatita mama lao hakuna wengine chore sasa wasijali chukua cheti aramchoresha hata reka ndabashimire mwakoze gose reka shira abantu bose bafite ikiganiro nibaza ko mwaryohewe mwumvise ibintu byinshi ndazi mwaryohe mwatahuye mwize mwanatwenze ni ikiganiro cyari kiri amakombinezo menshi reka ndabashimire nibaza ko utarakora subscribe aya Gasore utakora utakora subscribe Ofe ni ndakavuga neza mu Burundi bwose utakora subscribe na ikore rero biraryoshe sho mugire beravuge subscribe ayikorere hehe this is Burundi oya haraka nari bagiye kumubaza mama Isaac atubwire mama lao atubwire ugende bavuga Siren vibes bavuga ngo iki Siren vibes savare ngo Siren vibes Siren vibe abo Siren vibe yakure ko nkuru risenya amaberi bubanza ende jewe uraza ni save ibutare muri prefecture ya Butare je niho nakoreye konkuru muganda wagice abantu bakera ntibatirisha nka twimwe yagira life oya shobora igifaransa tuvuga igifaransa je nawe tu n'es pas capable de me répondre ça non moi je parle je prononce je conjugue tu ne sais conjuguer verbe avoir au présent non ça c'est petit problème vous avez parce que vous êtes nous sommes c'est que nous sommes c'est ce que on dit que c'est ça comme ça c'est le verbe avoir au présent non oya reka ndabahe mwese muvuge sawe abara gutwenga bona bose batavye kuvuga Siren okay nanja ka Isaac ivyo okay mama Isaac nawe nahereza avuge Siren vibes bugambira bavuze ngo Siren vibe mvuge ngo iki Siren vibes TV Siren Vibe TV Siren Vibe birumvikana yo merci c'est bon wagira sabra yo grande subscribe merci kuri Siren Vibe TV ucyumvisha byo ntaco kesema bavyumvise na objective ni bayumvise bayumvise bagiye na commentaire cyane mesh cyane hama baje baraduhanura batubwira ati 1 2 3 4 kosori kigira hanyuma tubandanye murakoze cyane nibaze kumwagewe bye bye niozira ko kuri micro mugende kumfura kuri Instagram no kuri Twitter TikTok yo no kuri TikTok naravyibagira ko tukunyubutsa guys ndabakunda cyane dukora ku bwanyu naho tuba tubabwira mugira ama partage menshi kugira ngo abatatuzi batumenye bamenye ko turakora mu Burundi barekuze barara ibintu byo hanze cyane kurusha ko barara ivyo wacu sivyo none turabakunda gose bye bye bizu
ushobora kuba wumva ubabare mu gihe c'ubutinyanka ukambara kotegisi ukumva utisanzuye. Muzi ko ivyo bishobora kurangira mu gihe ukoresheje kotegisi ya Nice and Free. Nice and Free ni kotegisi nziza ibafasha kubandanya mukora imirimo yanyu mutinona eka mukibagira nuko umuntu ayambaye kuko ikoranye ubuhinga budasanzwe kandi bugezweho. Nice and Free always make you feel better.